Haleluya. Amen, amen. Rero turashima Imana kubw'icubahiro. Haleluya. Rero tugiye gusangira amajambo tuza gusoma mu gitabo ca Yesaya igice ca 54 turahera ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 17. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amena. Ijambo tuganira ni ijambo rivuga ngo icacure kukurwanya ntaco kizomara. Haleluya. Icacuriwe kukurwanya ntaco kizomara. Dusomye aha muri Yesaya, igitabo ca Yesaya igice ca 54 kuva ku murongo duhere ku murongo wa 14. Haravuga ngo uzokomezwa no kugororoka, uguhahazwa kuzokuba kure, ntaco utinya kuko ibitera ubwoba bitazokwegera. Nihagira abagutera, si jewe nzoba ndabatumye, abazogutera bose bazogwa imbere yawe. 16. Ehe ni jewe ndema umucuzi ahuha amakara y'umuvuba agakuramo ico kugwanisha kubw'ubuhinga bwiwe. Ariko kandi naremye umuranduzi wo kugeseza nawe. 17. Nta kigwanisho bacuriye kukugwanya kizogira ico kimara, kandi ururimi rwose ruzohagurukira kukuburanya uzorutsinda. Ivyo nivyo mwandu w'abasavyi banje jewe uhoraho, kandi uko niko kugororoka kwabo kwanduruka kuri jewe. Ni jewe uhoraho ndabivuze. Haleluya. Yesu ashimwe. Icacure kukugwanya ntaco kizomara. Yesu ashimwe. Haleluya. Kino gitabo ca Yesaya nukuvuga ngo Yesaya n'umuhanuzi ahagurukijwe n'Imana. Muri kino gitabo tuza gusanga kigenda cerekana ibice bibiri nyamukuru. Igice ca mbere n'ahantu tubona yuko Imana yarekuye ubwoko bwayo bukaganzwa n'ayandi mahanga, kugera naho baja mu kinyago i Babuloni. N'ahantu Imana yabaretse bagatsindwa bakaba mu kuneshwa. Haleluya. Kandi ivyo bikaba igihe kirekire kitari munsi y'imyaka 70, kuko bari bagararije ryari hanga Imana itanezererewe kubw'ibitanyo vyabo. Nuko tutabona iki gitabo cerekana umutima w'Imana wo guhana gusa, ariko iki gitabo kirerekana n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Kuko imera n'imperuka turabona Imana yarabagarukanye, igasubira kubagirira imbabazi, ikabagarukana i Yerusalemu, igasubira kubiyegereza. Haleluya. Rero bene data, dufise Imana itwiyegereza. Imana ninezerwa ko tuja mu bibi, kandi bivuga ngo ingero y'icaha n'uru. Haleluya. Rero ibibi vyama bijana no guhebwa, vyama bijana no gutabwa, ariko Imana niguta kubera ikwanse. Ico Imana igomba nuko uzoyigarukako waratahuye yuko ugomba kugendana nayo mu bugororotsi. Haleluya. Tugarutse hano muri ano majambo twasomye aha ku murongo wa 16. Ngehe ni jewe ndema umucuzi ahuha amakara y'umuvuba agakuramo ico kugwanisha kubw'ubuhinga bwiwe. Ariko kandi naremye umuranduzi wo kugeseza nawe. Yesu ashimwe.
kino gice gitoya ca Bibiliya turiko turasoma aha mu gice ca 54 n'ahantu tubona umutima w'Imana wagarutse ku bantu bayo ngo ni jewe ndema umucuzi agakuramo ico kugwanisha kubw'ubuhinga bwiwe, ariko kandi naremye n'uwo kurandura uwo. Rero Imana iriko irerekana yuko ihinduye ibihe kw'irihanga. Haleluya. Mu yandi majambo ni jewe nugururiye inkota kuba girira nabi, ariko kandi ni jewe nugaye ufise inkota kugira ngo ntagushikire. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero turabona hano amajambo yo gusubizamwo intege. Turabona hano amajambo yo gusubiza ivyizigiro kuwataye ivyizigiro. Turabona hano amajambo yo kuremesha. Turabona amajambo yo guhagurutsa. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo uwuguye aravyuka. Ukuno ukwezi twiyeguriye Imana mu masengesho. Kuno kwezi uzuhagurukana ivyizigiro bizima. Kuno kwezi uzusubizwemwo intege. Kumbure ko winjiye mwano masengesho utazi bigiye kuba. Imana ikugurura amaso ubone yuko utazohereza ivyago, ariko Imana izokugirira neza. Haleluya. Igihe Imana yari yararetse irihanga rikaba irineshwa, rikaba iriguye mu gatengo, rikaba iryugaranywe, rikaba munsi y'ayandi mahanga kugera aho batwagwa nk'inyagano. Aha turabona Imana ihagurukiye gusubira gukomeza irihanga, gusubira kuri restaurant, gusubira kuri nagura. Haleluya. Rero bene data tuvuze ngo nta cacuriye kukurwanya kizogira ico kimara. Ubwa mbere kuko Abisirayeli nivyo bari bahanganywe n'inkota y'aba Ashuri, bari bahanganywe n'inkota y'abi Babiloni. Uyu munsi wewe ntabazokurondera bafise inkota. Uyu munsi wewe ntuzotegwa n'ibigwanisho nk'ivyo bariko baravuga ngaha, ariko hari ibitero bikuraririye. Yesu ashimwe. Hari ibitero bikuraririye. Rero ico ukeneye, urakeneye inkomezi z'umutima. Haleluya. Igihe Imana yari isubiye kwiyegereza abantu bayo, turabona itangura gusubira kubakomeza, gusubira kubaremesha, kubasubizamo intege, kubasubizamo ivyizigiro. Kuko aba bantu bari i Babuloni bari bafise kuzazanirwa. Mbega ni Imana yacu yaneshejwe bimeze gute? Ya Mana ikomeye byaratevye nayo itsindwa n'ibigirwamana. Ko tubona umugwa wera Yerusalemu wasenyuwe, urusengero rukaba rwarasambutse, akaba atavyizigiro bihari. Mbega naho twacumuye n'Imana yaraneshejwe. Nivyo kumbure twebwe twari gutwagwa nk'inyagano, kuko twebwe Imana yaraturakiye. Mugabo n'imiburiburi inzu y'Imana yari gusigara. Igisagara cera nicari gusamburwa. None ni Imana yaneshejwe n'ibigirwamana. Nukuvuga ngo aba bantu n'Imana yabo bari bakikekeranya. Haleluya. Rero tuvuze ngo icacure kukurwanya nikizogira ico kimara, n'ahantu ukeneye inkomezi z'umutima. Haleluya. Mbwira mugenzi ati Imana igusubizemo intege, Imana igusubizemo ivyizigiro. Turabona Imana isubira gukorana n'imitima yabo. Zaburi ugiye mu Migani igice ca 24 ku murongo wa 10 haravuga ngo ku munsi w'ivyago ni wadendebukirwa inkomezi zawe zizoba zari nke. Shengero, iki ni igihe cyo kugwiza inkomezi z'umutima. Haleluya. Ni igihe cyo kugwiza inkomezi z'umutima. Haleluya.
aha uduze gato ku murongo aho twahereye ugiye ku murongo wa 11 uduze gato ku murongo wa 11 ngo ewe uhahazwa ukazungagizwa n'umuyaga w'igihuhusi ntugire ikikuremesha nzokubakisha amabuye yitwa simaragido umushinge wawe nzowubakisha yitwa safira iminara yawe nzoyubakisha amabuye atukura amarembo yawe nzoyabukisha amabuye akayangana kandi uruzitiro rwawe rwose nzogubakisha amabuye y'igiciro abana bawe bazokwigishwa nanje jewe uhoraho kandi amahoro abana bawe bazogira azoba menshi uzokomezwa no kugororoka uguhazwa kuzokuba kure ntaco utinya kuko ibitera ubwoba bitazokwegera nihagira abagutera si jewe nzoba ndabatumye abagutera bose bazogwa imbere yawe Yesu ashimwe rero Imana isubiye kubiyegereza irababwira ati ibitero ntibizobura kuza mugabo cette fois si jewe Haleluya si jewe nzoba ndabirekuye aha bishaka kuvuga iki ubundi umutima w'umuntu ariko aba mu buzima bw'ivyaha n'umutima uba uri mu guhazwa uba uri sous l'oppression na Bibiliya ivuga ngo nta mahoro ku munyavyaha nta mahoro ku munyavyaha ivyaha ari gubibamwo wumva ari sawa mugabo bugicaha n'igiheranwa numvise umuntu avuga ati bugi inzoga niheranwa iraryoha mugabo mu myaka nka 20-30 ugizokwereka ko wayinyoye Haleluya itanguye gufata ibihimba bimwe bimwe burya n'icaha iyo ukirimwo wumva ari sawa inoti wayironse wambaye neza umudugura ufise mugabo icaha n'igiheranwa uko kibamwo buke buke uzobibona inyuma y'igihe ingene cage kirafata ibihimba bimwe bimwe Haleluya rero icaha nikikwiciraho icaha kigenda kirafata ibihimba bimwe bimwe buke buke inyuma y'imyaka nka 10-15 imyaka y'ubuto iheze erega imyaka y'ubuto bugira hera haragera igihe amaraso agahora iyo amaraso ahoze niho utangura kwiyumvira ukavuga ati mbebasha sinagwaye utangwe kuja sous l'oppression mbebasha burya ikisigitigu ko nanywa izikanye za buri munsi ugacutangwa kuja kuri Google ugacutangwa kuraba iyo umuntu atanguye kubabara mu rubavu ibiba biriyo ugatangwaza mbe aha hari kihe nakunda kwaza ati mbe aha hari kihe gihimba kubera kiraremvye rero bene data umutima wagendeye mu vyaha uwa sous l'oppression bitebuke imyuka mibi y'ivyo wagendeyemo iraza ukaba mu guhazwa ugasanga umutima wawe ugeza aho utekegwa n'ubwoba waraba impande zose ukabona hari bigutera ubwoba gusa niho rero usanga wugarijwe n'ibibi ibi nivyo vyashikiye Abisirayeli bakagerera kure y'Imana bagasigara bari sous l'oppression bari mu guhahazwa Yesu ashimwe ariko au contraire burya umuntu w'Imana aba ari umukunzi wayo Haleluya nico gituma ijambo ry'Imana ryatubwiye ku murongo wa 15 ku murongo wa 14 ngo uzokomezwa no kugororoka umuntu w'Imana ubundi kuba uri kumwe n'Imana bizana gukomera Yesu ashimwe bizana gushikama kuko wabaye inshuti y'Imana uba wabaye hafi y'Imana ukuba hafi y'Imana urakomera bene data turakene kuba mu bwiza bw'Imana turakene kwegera Imana cyane turakene kuba hafi yayo urakene kwegera ijambo ry'Imana urakene kuba mu bama bahimbaza uko bukeye kuko uko wegera Imana hamwe nuko wavuye mu vyaha urashikama urakomera
ngo uzokomezwa no kugororoka, ngo ibibi bikuja kure. Burya uri mu vyaha ibibi bikuba hafi, mugabo uko wegereye Imana ibibi bikuja kure. Haleluya. Ngo abazogutera ngo si jewe nzoba ndabagomoye. Yesu ashimwe. Kuko uyu munsi Imana iriko urabona ko iriko iraremesha rino hanga, iriko iratera intege rino hanga. Imana iriko irabereka yuko ihinduye ibihe. Haleluya. Imana iriko irabereka ko ibiyegereje. None nawe mwene data, ano majambo nayo kugusubizamo intege, nayo kugusubizamo ivyizigiro. Haleluya. Nayo gusubira kugukomeza. Amina. Haleluya. Urakeneye inkomezi zindani, inkomezi zo mu mutima. Yesu ashimwe. Rero dufise Imana idutera intege, dufise Imana iduhagurutsa, dufise Imana idashaka ko tugenda twijiriwe, dufise Imana ikenera ko duhindura ingene tubona, duhindura ivyiyumviro. Haleluya. Umutima wawe niwemere kujamwo ibiteye ubwoba. Nimba utari mu caha ugomba kumera nka Dawidi. Dawidi niyemera ko umutima wiwe ubika ibitari vyo. Yarahagavuga ati mutima wanje ni igiki gitumye umpagararamwo, himbaza Uhoraho, tazira Imana yawe. Mutima wanje ni iki gitumye umpagararamwo. Erega naho bitoroshe, naho ndiko ndaca mu bihe bikomeye, Imana nzosubira kuyihimbaza, izosubira kubikora, izontabara, sinzogwa mwibindimwo. Amakuru yanje naherera hano, ivyanje bifise insiguro, ivyanje mu maso y'Imana biratomoye. Haleluya. Rero turabona Imana isubira kwiyegereza iri hanga. Ndavuga ati iki ni igihe nkugarukanye, iki ni igihe nkwiyegereje. Rero bene data, ko wakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, nta mpamvu yo kurira. Yesu ashimwe. Nta mpamvu yo kurira. Hari igihe twiyumvira ngo nk'Abisirayeli, hari igihe tuvuga ati Imana yaraduhevye, Imana yaradutaye. Ugasanga muri uku kwezi ko gusenga bamwe bariko barondera Imana itari hafi. Nitusenga Imana yabuze, dusenga Imana yanyegeye, nitusenga Imana idashaka kutwiyereka. Haleluya. Iyo tuje gusenga si igihe cyo kuza mu bihe bigumye, ibihe bibishe. Benshi barahunze amasengesho kuko bazi ko gusenga n'ibihe bibishe, n'ibihe by'amacungu. Abantu bazi ko gusenga ari umwanya ugumye, ariko gusenga si umwanya ugumye. Haleluya. Gusenga si umwanya ugumye. Gusenga ni umwanya wo kubana n'Imana. Aha ugiye muri Yesaya igice ca 43 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4 haravuga ati, ariko none uku niko Uhoraho avuze, uwakuremye yewe Yakobo, kandi akakubumba yewe Isirayeli, ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye izina uri uwanje. Haleluya. Amajambo nk'aya turayakeneye bene data. Benshi turi mu nzu y'Imana, mugabo iyo turavye ibitubakiye, tukaraba ivyo tudafise, tukaraba imitwaro dufise, tugeraho twumva umenga twebwe nitugifatanye n'Imana. Satani aratugendera mu bihe bikomeye, ugasanga twafatanye n'igihe. Ntukemere gufatana n'igihe. Yesu ashimwe. Narigeze kuba nsenga mbwira Imana ati, Imana ndakeneye ungira umugabo nk'abandi bagabo. Nama niyumvira iryo sengesho ngasanga ryari rifatanye n'ibibazo. Nageze aho mfatana n'ibibazo. Muri jewe naratakaye, sinkira umugabo nk'abandi bagabo. None nagomba kuba umugabo ameze gute?
Haleluya. Naho ibibazo vyoba ugomba kwamukomeye indani mu mutima. Ugomba kwamuzi ko Imana ari Imana yawe. Si nawe uvuga kuri Imana ari Imana yawe gusa, nayivuga ngo uri uwanje. Haleluya. Iyo twese twamenye ko Imana ivuga ngo uri uwanje, Yesu ashimwe, uri uwanje. Niwaca mu mazi zoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera. Niwaca mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzoguturira. Kuko jewe nduhoraho Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiye Egiputa kw'incungu, Etiyopiya na Seba nahevye ku bwawe. Kuko wabaye igiciro kinini mu nyonga zanje, n'umwubahwa nanje nkagukunda. Nico catumye zoheba abantu ku bwawe n'amahanga ku bw'ubugingo bwawe. Bene data, dukwiye kwama twiyumvira ko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo tuve mu bibi. Imana yaradukunze bene data kugira aho itwiyegereza. Ubundi kwakira Kristo Yesu umwami n'umukiza n'ahantu Imana ibiguteye iteka ry'uko ikwiyegereza. N'ahantu Imana ibiguteye iteka ry'ukwitwa umukunzi wayo. N'ahantu Imana ibiguteye iteka ry'ukwitwa uw'igiciro. Nivyo ntidushobora kugenda mu bantu tubabwira ngo turabe igiciro, mugabo rigomba kuba ibanga ryacu n'Imana. Sinohagarara imbere y'abantu bababwiye ngo ndi uw'igiciro kumbure, ariko umutima wanje urabivuga, ndi uw'igiciro, ndi uw'Imana. Haleluya. Satani si wakimfise, mfiswe n'Imana. Ndi uw'Imana, Imana irankunda, Imana iranezererewe. Bene data, yaba twari twishimikiza amajambo nk'aya, ibibazo vyoba bike. Nico gituma Imana ibabwira ati mube maso, ibizogutera si jewe zoba ndabigomoye. Uyu munsi turakwiye gutandukanya ivyo twaciyemwo, haleluya, n'ivy'Imana ishobora kurekura. Imana ishobora kwemera ko duca mu bihe bikomeye, ariko igihe turiko turaca mu bihe bikomeye turakeneye esprit de discernement. Urakwiye kumenya aho Imana iriko iragucisha ahariho. Haleluya. Nubu ufata ibintu byose ngo bisakiranye ngo bitume ukekeranya ku Mana yawe. Keza gukekeranya ku Mana yawe kubera ikirato giheze, uri muri confusion. Ikirato guhera n'ibintu bisanzwe gose. Keza gukekeranya Imana yawe kubera ishati ibaye imwe. Keza gukekeranya Imana yawe kubera uburaye. Ivyo ni ibintu bito bidakwiye gutuma umanura Imana yawe ugatangwa kwibaza ngo yagiye hehe. Yagiye hehe kubera ikirato caheze? Nihiri. Iyo bagututse nuvuge ngo Mana ibi nibiki. Oya, gutukwa nibisanzwe. Iyo bagusuzugwe reka guhamagara Imana ngo Mana, nuhamagara Imana kwera bagututse. Uri umukozi w'Imana. Haleluya. Imana ni si wewe ubivuga, ubwa mbere ni Imana ibivuga. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero hari igihe ducika intege mu bihe bigoye ugasanga twifatikanije n'igihe. Ntukifatanye n'igihe. Burya igihe bukiraba a distance, kuko igihe kirahita hakaza ibihe. Yesu ashimwe. Rero igihe nikikaze ngo kigukubite, ngo kigutware, ngo wumve ko kikujananye n'Imana yawe. Abisevuga ati none n'Imana yaraboshwe gushikaho na Yerusalemu isambugwa, gushikaho n'ishengero vraiment rikogwa ko oya vraiment Imana vyarayinaniye. Ariko Imana ntivyayinaniye. Ni juste le temps, ni gihe. Haleluya. Aha muri mu gice ca 43 ku murongo wa 18 dusimbe haravuga ati nimukibuke ivya mbere kandi nimwiyumvire ku vya kera. Ngira
ngira nkora ikintu gishasha ko kigira giseruka ubu mbega nimuzokimenya zoca inzira mu bugaragwa ntembesha inzuzi ahagadutse. Aya majambo yarandemesheje muri kahise bene data. Nageze ahantu mbona umenga ibintu byose birugaye, ngera ahantu mbona umenga inzira nafashe narihenze, mbona umenga narishoye, ariko kandi nkumva n'abantu nivyo bambwira ngo witaye mu migozi. Ariko maze kugwa kwa aya majambo yagiye ansubizamo intege, gushikaho nafashe ingingo yo kuyandika ku mpome, ndayandika ku nkaratasi. Numvisha umutima wanje yuko hari Imana izoca inzira mu bugaragwa. Haleluya! Hari Imana izoca inzira ahatari inzira, ngo niwaca no mu nzuzi ntizizokurengera, niwaca mu muriro ntuzosha, n'imbeya z'umuriro ntizizokubabura. Haleluya! Ndangije nkabonye intege nkasohoka nanje nkaja mwibarabara. Hari igihe ugarizwa ukumva kutoja naho abantu bari, hari igihe ugarizwa n'inzu utahamo ikagutera ubwoba, ariko amajambo y'Imana arandemesha, umutima wanje urarema. Mu gihe gikwiriye Imana irasubira imena kutuzi ndatotahara, kandi yagumye imena kutuzi n'ubu iracamena kutuzi. Haleluya! Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Haleluya! Nacacure kukurwanya kizogira ico kimara. Ibitero nivyaza, raba umutima wawe. Ibihe bihindutse, raba umutima wawe. Haje ivyo udatahukirwa, raba umutima wawe. Nigiki Imana ivuga mu bihe? Yesu ashimwe. Kugira ngo ati Mana ngira umugabo nk'abandi bagabo. Nari muri confusion. None Mana nta nakazi woma ndu muri lisansiye kwe. Narize nkaheza nkaca ngwarira mu bana. Erega burya umugabo yabuze burya bagwaye. Nkagwarira imbere y'umugore, nkagwarira imbere y'abana kwe. Ni wotuma nakumera y'isi basi nkaza ndonka n'agasarere kuko ukwezi nkaba aho navuga agasarere ngo ngira umugabo nk'abandi bagabo, navuga akantu ko ku kwezi. Tumuna kumera y'isi mugabo nzoze ndataha nahanya kana. Imana avuga ati icara ubanza ukamugwe, ibyawe ntiharagera. Haleluya! Bene data nitwange gukamugwa. Igihe cyo gukamugwa suzuma umutima wawe. Yesu ashimwe. Burya umwanya n'umwanya ibihe nibihinduka, ibintu nibihinduka, abantu n'abahinduka, ibihe birahinduka. Ariko uko ibihe bihinduka suzuma umutima wawe. Imana avuga ati ibizogutera si je nzoba ndabiteye, mugabo urumva ibizogutera bizoza. Suzuma umutima wawe. Abizera ishengero rya kino gihe nivyo na Yesu avuga ngo rihanganywe n'amarembo y'ikuzimu. Yohana 16, Matayo 16:18 ngo duhanganywe n'amarembo y'ikuzimu. Ibibazo nibizobura kuza, ibitero nibizobura kuza, ariko nidukekeranye ngo twimvire ngo Mana kubera iki ibintu wabiretse. Oya, bwira Imana ati naho bimeze gutya uri Imana. Reka kwamuta ibintu byose ku Mana. Imana ati ibintu bizoza, ibibazo bizoza, si wasi yashaka kuzohinduka, mugabo ntusakiranye n'ivyo bintu. Si jewe nzoba ndabirekuye, shimama imara. Haleluya! Ugi ibintu byose wama wumva umenga ni Imana iyo yabigize, uba uri muri confusion, numenye ingene uhagarara. Hinda umutima wawe. Yesu ashimwe. Wewe uri kuraca mu muriro, ntuzosha. Wewe biriko birasurirana, ayo mazi nazogutwara. Iyo miriro nta nakantu na kamwe kazokubabura. Haleluya! Kubera iki? Imana iravuga ngo ubu mpagurukire no kukwiyegereza. Rubene
data ikintu ca mbere twavuga mw'iri jambo nuko wogendana umutima w'inkomezi. Gendana umutima w'inkomezi. Gendana umutima w'inkomezi. Niwadende bukigwa mu gihe c'ivyago ntuvuge ngo Imana ngo abantu ngo ni onkle ngo ni naka ngo niwo dukorana ngo yamfujiye ngo yangiriye nabi ngo yamvuze ngo kontra yanje. Oya, uzoba uri mu ntege nke. Keneye umutima w'inkomezi. Haleluya. Aha ku murongo wa 17 haravuga ngo nta kigwanisho bacuriye kukurwanya kizogira ico kimara, kandi ururimi rwose ruzoguhagurukira kukuburanya uzorutsinda. Ivyo nivyo mwandu w'abasavyi banje, jewe uhoraho, kandi uko niko kugoroka kwabo kwanduruka kuri jewe. Ni jewe uhoraho mbivuze. Yesu ashimwe. Ubundi icacuriye kukurwanya gishobora kuba igitero c'ingwara. Icacuriye kukurwanya gishobora kuba igitero c'amajambo, ku kazi, mu muryango, ahariho hose. Icacuriye kukurwanya gishobora kuba ari igitero gishaka gusambura umugore n'umugabo. Rero tuvuze icacuriye kukurwanya utahure uyu munsi si inkota. Ubwoko bw'Imana bwacurirwa inkota n'ibigwanisho bikomeye kugira ngo butegwe, ariko uyu munsi wewe sivyo. Iki gihe c'ishengero ry'isezerano rishasha, Satani arasa umukenyuro wiwe. Umukenyuro wa kera so umukenyuro w'uyu munsi. Uyu munsi Satani ahiga couple, vidi couple. Arahiga gusambura umugore n'umugabo. Ko Satani aziko asambuye umugore n'umugabo ahejeje gukora igikorwa gikomeye, kuko umugore n'umugabo bafatanywa n'Imana. Satani aho yabatandukanije araserebra. Icace kukurwanya dushobora kuba ari urumogi mu bana bawe. Haleluya. Nagahinda igihe abana bacu batwawe n'ibiyayuramutwe, igihe abana bacu tutakibafise, Satani yabatwaye. Icacuriye kukurwanya gishobora kuba ari ico gitero cose uri kurabona hirya kiriko kiraza. Twovuga iki? Icacuriye kukurwanya bishobora kuba ari ivyago bitandukanye, ariko ijambo ry'Imana riravuga yuko nta cacuriye kukurwanya kizogira ico kimara. Haleluya. Haleluya. Kandi ngo katacacuriye kukurwanya kizogira ico kimara, nguwo n'umugabane. Haleluya. Nguwo n'umugabane. Nguwo niwo mugabane wanje jewe uhoraho. C'est votre héritage. Burya kunesha n'umugabane, nico wandikiye. C'est le droit, n'uburenganzira Imana iguha. Nta cacuriye kukurwanya kizogira ico kimara. Haleluya. Nguko niko kugororoka kwabo kwanduruka kuri jewe. Mu yandi majambo, kunesha, kugira intsinzi, kubiriko biracurirwa kukurwanya, kugira iyo ntsinzi, kuba unesha, kutaburi sous les pression y'ibitero by'amajambo, ibitero by'ingwara, ibitero by'ibihe. Ivyo nungo iyo ntsinzi hejuru y'ivyo vyose ifatanye n'agakiza, ifatanye no kugororoka. Haleluya. Nukuvuga ngo ukugoroka kwawe ni kwirebanga, ariko ngo gusohoka mw'intsinzi. Mu yandi majambo, iyo tuvuga ngo turabagororotsi, turabantu b'Imana, twaravuye mu vyaha, mugabo mu rundi ruhande tugaca tuvuga ati turagowe, c'est le contraire.
ntidushobora kwirata ubugororotsi twama turatsindwa. None bene ndati iyi ntsinzi irabaho cyane niyo mu ijambo. Yesu ashimwe. Haleluya. Bibiliya avuga ngo ururimi rwose ruzohagurukira kukurwanya uzogira gute? Uzorutsinda. Aho bihagaze rero ni ku rurimi. Ni ku rurimi. Icacure kukurwanya. Haleluya. Niyo aba ari indwara, niyo aba ari akaboregwe mu muryango, niyo aba ari sida yigize ndanse y'uruherekane mu muryango, nicaba ari igitero cy'ukataco mushika ko mu muryango, intsinzi yanyu iri ku rurimi. Kuko icacure kukurwanya kirivuga, kikunesheje icyo kivuga. Nimba ari igitero cy'indwara kizanana n'ijwi, karabaye iyo nta uvayo n'amezi 6. Karabaye iyo kontra, urazi yari iyo kontra asha hariya n'umwaka umwe nibongera. Ubu si muri October, rega kontra zigira zihere. Imitima yanyu imeze gute? Haleluya. Bazonyongera mbega hamwe batonyongera nubaho gute? Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo ururimi rwose ruzohagurukira kukuburanya uzorutsinda. Haleluya. Twanesherejwe mu byo tuvuga, twanesherejwe mu majambo. Icacure kukurwanya icyo ari cyo cyose kirivuga. Wewe uvuga iki? Niki kuvuga? Ko Bibiliya ivuga ngo kunesha n'umugabane wawe. Mbega uruwunesha cyangwa uruwuneshwa? Abaroma igice 8 murongo wa 35 murongo wa 37. Intsinzi iri mu kanwa kawe. Suzuma uri kuvuga iki? Haleluya. Nta cacure kukurwanya kizogira icyo kimara. Ibi vyategezwa kuba ari ibintu twemezwa. Conviction. Kwemezwa. Abaroma murongo igice 8 ku murongo wa 35 haravuga ati, ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, n'ivyago, n'uguhamwa, n'inzara, n'ukwambara ubusa, n'ukuba mwirinde canye n'inkota, nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranwijwe n'intama z'intabwa. Ariko muri ivyo vyose turushirizaho kunesha kubw'uwadukunze. Ni muri bimwe na bimwe, ni muri ivyo vyose ngo turushirizaho kunesha n'uwadukunze. Nous sommes plus que vainqueurs. Yesu yaranesheje. Alléluia. Être plus que vainqueur, kurushishwaho kunesha n'ahantu twebwe si twebwe tunesha, tugendera mu ntsinzi y'uwanesheje. Tugendera mu ntsinzi y'uwanesheje. Turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Turahana ataraho kwiniganira, turahana ataraho kwigwariza. Abanesha n'abantu bazi ko intsinzi hari. Ntibakeneye kwita ku bibazo, ntibakeneye kwiseka ku bihome, ntibakeneye kwikebagura, ntibakeneye guhungabana, ntibakwiye kwiha amabarabara, bakwiye kwicara bakamenya ati hari uwanesheje. Aleluya. Tugendera mu ntsinzi y'uwanesheje. Aleluya. Bene data, icacure kukurwanya n'iryari kikunesha n'igihe wumva yuko ikibazo naho kije n'ahantu wibagira Imana.
n'ahantu n'Imana umenga wewe ukiba mu ijuru ivyo bintu umenga nta n'ivyo wigeze wumva, nta n'ivyo uzi. N'ahantu wewe wiraba ugatangwa kuvuga ati ibara riraguye. Burya abari muri Yesu ntidukwiye kuvuga ko ibara riguye, ntukwiye kuvuga ngo karabaye, twebwe ati bigiye kudukuramo iyo kotsa. Dukwiye kugumya intsinzi ku rurimi, gumya intsinzi ku rurimi, vuga watura ko Imana ikomeye. Haleluya! Iyo watura ko Imana ikomeye igihe kirahita kikagenda, wowe ugasigara ukazoshinga intahe. Haleluya! Kibihe vyaje Imana ikakugirira neza. Haleluya! Rero ngo turushishwaho kunesha n'uwadukunze, ngo muri ivyo vyose turagiye gufata umwanya wo gusenga. Haleluya! Ariko uyu munsi cyo wumva cyakurengeye, haleluya, usubira uduge uvuga ati je suis plus que vainqueur. Tunesha, sinduneshwa. Haleluya! Uvuga ati Satani ntabasha afise ku mukenyezi wanje, Satani ntacase ku mutware wanje, imibereho yanje Satani si wayiri hejuru, Satani si waganje, kazoza kanje kari mu biganza vy'Imana. Haleluya! Naho abantu ushobora kubona vyanse, ntugendere inyuma yabo nk'uherekeza ivyanse. Haleluya! Inzira bariko barajamo ntabwo ari ujamwo, hindukira uvuga ati mwijuru hari Imana. Iya nabaye yo ntabarira abana, si jewe nari noroshe. Iya nkuye muri vya vyaha n'aba bana irafise aho izobasanga. Abana bawe ushobora kuzova mu isi bakinywa itabi, mugabo nimba warabasengeye imera n'imperuka, aba bana Imana izobarekipera. Reka guhagarara kuvyo ubona, reka guhagarara kuvyo ubona. Kwa Mungu heze twavuze ngo Farao si wakomeye. Imana yafashe umwanya wo kwereka Mose ko Farao atari wakomeye. Mose yarazi ko Farao ari akomeye, aragahambaye, ari utegerwa. Imana yamubwira ati haguruka ugende kwa Farao. Nawe haguruka uno munsi uvuga ati ewe Farao we, Imana ni ikomeye. Haleluya! Ntuhunge. Bibiliya ivuga ngo abahunga n'abanyakibi, ariko abantu b'Imana ntibiruka, ntibahunga, baguma bashikamye. Ngo kuko intsinzi c'est leur héritage, nico baragwa n'Imana, n'umugabane. Gutsinda n'umugabane mwene data. Reka kwemera gutsindwa igihe kitaragera. Rindira match here, kubera kuva mu kibuga ku minota 80, 90 minutes irahera bongera 3, muri 3 igitsindo gishobora kuboneka. Faut pas sortir avant que le match termine. Gumamwo. Erega burya na nyuma ya zeri irakora. Reka tuvyaguruke rero uvuge ko na nyuma ya zero ikora. Kuva mu kibuga match itarahera, entraîneur akunda abakinyi b'abahizi badaheba. Entraîneur urorashije kubera igori ryinjiye ntumusubirana mu kibuga la prochaine fois, kuko aba yabonye kuri lezi. Acarondera abana b'indyamunyu no ku munota wa nyuma baba bakiriko barashiramo ikirenge, kagukuramo ikirenge. Mbwira mugenzi ati reka gukuramo ikirenge. Reka uduze ibiganza vyawe mwene data, ubwira Imana ati Imana nani nariyonjoroye, ariko ndatahuye ko ndi mu caha. Ubwira Imana ati sindi mu biyonjorora, igihe cawe nico ntegereje, igihe cawe kirahari. Niwe uzura ivyapfuye, niwe uzura ivyapfuye, wita ibitariho nk'ibiriho, n'ibitariho kubw'umugororotsi ngo vyoremwa. Hari igihe tubona umenga nta bihari, n'ibihari tukabona umenga vyarashaje,
tukabona umenga nta buzima bigifise, n'ibihari ugasanga twarabihebuye. Ariko iki ni igihe Imana ihagurukiye kunagura, ni igihe Imana ihagurukiye kubaka, ni igihe Imana ihagurukiye gusanura imitima yasambutse, ni igihe Imana ihagurukiye gukora. Ngira nkora ikintu gisha, mbega ntimuzokibona. Murakeneye patience, murakeneye intsinzi rama, intsinzi yo mu kanwa kawe, intsinzi yo mu ijambo, intsinzi yo mu cyumba mu masengesho, intsinzi yo gushishikara, intsinzi yo kubona yuko no mu bukaragwa Imana ishobora kuhatobora iriba. Urakeneye kwizera. Uduze ibiganza byawe ubwira Imana ati Imana ndihanye. Burya umuntu nihana ibyaha gusa, n'inyifato zibi iyo turi hano turazihana. Warabiretse urabirekura ntiwihane, warabitaye bigarukemo. Yuzure ibyapfuye, iyo ndwara warayiretse, ntacu catura ntacu kivuga, wayihaye akaryo warayiretse, ubona ko igiye kukwica. Oya siko bimeze. Ukabikomeza niwuzura mwami, niwuzura ibyapfuye, witi bitariho nk'ibihari, niwubirema niwubikora ukabikomeza. Reka uduze ibiganza byawe. Ubushobozi bw'Imana buri hano kino gitondo. Ntituri twenyene, hari Imana muri kino kibanza. Reka igusubizemo inkomezi. Subira uduze ibiganza byawe uvuga ati Imana ndakiriye inkomezi. Akira akira akira. Kwakira inkomezi n'ubu. Sejo gusubizwamo intege n'ubu. Si ku mugoroba. Ugurura umutima wawe uvuga ati Imana ndakiriye inkomezi, ndakiriye ubushobozi, ndakiriye ibihe bishasha, ndakiriye ibihe by'impemburo, ndakiriye ibihe by'impemburo, ndakiriye ibihe byo kunagurwa, ndakiriye. Akira. Imana iri hano rikiravuga ngo akira kunagurwa k'umutima, akira ibyizigiro bizima, akira kunagurwa, akira kubakwa. Wubakwa muri mpwemu, wubakwa muri mpwemu. Waragiye ku mupisikologe biranga, wasabye impanuro kenshi biranga, hari amasitrategi wakoresheje biranga, wararondeye abapfumu ntacyo byamaze, hari agaheko, hari utuntu wakoreye ko byarase. Akira igikorwa cy'Imana, akira kunagurwa. Ariko aragenda. Inyota yawe reka ihazwe, reka inzara yawe ihazwe. Urakoze Mana kwaba bari bicurikiriye, mu izina rya Yesu. Urakoze kwaba bari barasubiye inyuma, urakoze kwaba bari baracitse intege, urakoze kuyu mbona yari yarabivuyemo yagira turugo, urakoze kuyu yari karimvira divorce kumusubije mu intege, urakoze kuyu atabona ibigiye kuba, uri kuramwereka icyo agiye gukora kivuye kuri wewe. Urakoze kuyu yari yarahanuwe ibitari byo n'abagenzi b'abapagani, ijambo ryawe rimushitseko, yarabona ingene ibintu bigiye gutunganywa nawe. Urakoze kuyu yari amaze igihe yigwanirira,
urakoze Mana. Duzi ijwi ryawe mwene data, vuga ngo ndagushima Mana. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Duzi ijwi ryawe, anka ibyo Satani agize ibisaganira, ngo ururimi rwose rwahora rukuburanya, rwahora rugutsinda, uno mu kino gitondo runeshesha ijambo ry'Imana. Uvuga ati nduw'Imana, Imana ni inyituwayo. Ndanse kwifatanya n'ibitagenda neza, ndanse kwitirirwa igihe kizoshira, ndanse kwifatanya n'ibihe nibiza, ibihe nibihera, ariko ndi w'Imana ibihe bidashira, ndi mu ruhande rw'Imana. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Reka uduze ibiganza byawe bene data. Umwe wese aha yiyumviriye hariho icacuriye kumugwanya. Turagiye kunesha icacuriye kutugwanya. Tukineshesha iki? Tukineshesha amajambo y'intsinzi ava mu kanwa kacu. Haleluya. Ni waba ugwaye ufata aho ugwaye. Turagiye gusengera abagwaye. Hari indwara ziza zigakira, ariko hariho n'izindi ziza zivuga ko zidakira, na muganga akavyemeza ko zidakira. Twicaranye nazo nyinshi ngaha, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nta cacuriye kukugwanya kizogira ico kimara. Abaneshejwe n'indwara muhaguruke, muvuga ati ndanse kuba munsi y'indwara, ndashaka kuba hejuru y'indwara. Igitero cateye urugo, wararetse uyu munsi nukivugana n'uwo muvukana, nukivugana n'umugabo wawe, uvuga ati iki ni igihe c'uko mvugana n'umugabo wanje mu izina rya Yesu. Icacure kukugwanya sinzi icari co, kumbure no guhahazwa n'urubanza muri sentare, waranyazwe ivyawe. Dufise Imana ituburanira, reka Imana igucira urubanza rugukiza. Duzi ibiganza vyawe. Icacure kukugwanya niki? Pawulo avuga ati muri ivyo vyose tugendera mu ntsinzi. Nitugomba kwikebagura ngo tuneshe, tugendana n'uwanesheje. Reka aje imbere nawe uherekeze, reka kwita imbere, reka Yesu agendera imbere yawe. Mana, turirukanye indwara. Iyi mpwemu yaherekeje indwara. Uru rurimi rwazananye n'indwara. Uru rurimi rumaze kuvuga ko ikigandaro kigira kibe. Uru rurimi rutanguye kwereka abantu bahagaze muri morgue. Uru rurimi rutanguye kwereka abantu bari ku kiriyo. Turarutsinze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Senga mu izina rya Yesu. Iki ni igihe cyo gusenga mu izina rya Yesu, si igihe cyo kuraba kubiboneka. Twirukanye indwara z'imigongo, hunga mu izina rya Yesu. Twirukanye indwara zo mu mutwe, hunga mu izina rya Yesu. Twirukanye indwara zo mu nda, hunga mu izina rya Yesu. Turirukanye indwara zo mu magufa, indwara zo mu mitsi, indwara zo mu bihimba bitandukanye by'umubiri. Hunga mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana. Mu izina rya Yesu. Indwara karande, indwara twahebeye umuryango, turavuze ngo nitukiri munsi ya karande. Aho karande igarukira naho duhagaze mu izina rya Yesu. Uvuga ati karande igarukira aho mpagaze. Yitunga urutoki iyo diyabete yaherekeje abiwanyu, yibwire ngaho mpagaze niho uhagararira mu izina rya Yesu. Uwo mugera watwaye abiwanyu, uhagarara urubwira ati aha niho ugarukira mu izina rya Yesu. Bwira iyo ndwara, iyo ni mpwemu. Indwara zirumva,
ingwara yose ifise amatwi, ingwara yose irumva, itegeke uyibwire ngo uko biri kose ndase kuba munsi, ndase guhahazwa, ndase kuba sous oppression y'ibihe, y'ingwara, y'imyuka mibi, y'imizimu, y'abadayimoni mw'izina rya Yesu. Gira igitero c'amajambo, abashwana mu rugo, abatigera bavugana ngo bahuze. Ikiganiro gitanguye Satani aba yatonze, muhaguruka mudahejeje. Tegeka ico ni cacuye kukurwanya, kibwira ngo ndase kuneshwa mw'izina rya Yesu, sinduneshwa mw'izina rya Yesu. Senga, fata autorite hejuru y'iyo mpwemu. Ni mpwemu, indwara ni mpwemu, igihe ni mpwemu, urumogi ni mpwemu, akabaregwa ni mpwemu. Icaha cakwizingiriyeko ni mpwemu. Bwira iyo mpwemu irumva, yibwire ngo igihe kirageze aho ngendera mu ntsinzi. Intsinzi nico nemerewe, intsinzi n'umugabane wanje, intsinzi nigifatanye n'agakiza kawe n'ukugororoka kwawe. Intsinzi n'ukugororoka kwawe, ukunesha n'ubugororotsi bwawe. Abagororotsi ntibagomba kwemera gutsindwa, bagomba kwemeza intsinzi. Senga, ni hehe Satani ariko aramenera? Hagarara mu kirengero umubwire ngo nturengana mw'izina rya Yesu. Igitero kiza ukibona, aho kiza niho uhagarara, aho kiza siho usubira inyuma, aho kiza niho uhagarara. Urakoze Yesu Kristo. Reka uduze ibiganza vyawe ushimire Imana. Tanguza amashimwe mu rugo rwawe, ubandanya amashimwe. Uyu mwaka uhereze mu mashimwe. Uyu mwaka waruheranye n'ibibazo. Bwira Imana ati ndagushima ko umpaye ibihe bishasha. Duza amashimwe. Satani yari yarakunyaza amashimwe. Shima Imana mutima wanje, shima Imana. Tazira uhoraho, izina ry'Imana rihabwa amashimwe, izina ry'Imana rihabwa icubahiro, izina ry'Imana ryubahwe. Duza amashimwe, vuga intsinzi yawe mu mashimwe, uvuga ati ndagushima Mana, uri Imana igira neza. Ndakiriye umugabane w'intsinzi, ndakiriye umugabane wo kunesha, ndakiriye ibihe vy'impemburo, ndakiriye kunaguka muri jewe, ndakiriye ivyizigiro bizima. Ndasezereye ubwoba, ndasezereye guhagarika umutima, ndasezereye gukekeranya, ndasezereye kwisuzugura, ndasezereye nirukanswa n'abadayimoni. Ndashikamye. Komera amashimana menshi, amashimeshi, amashimeshi, amashimeshi. Haleluya. Amashimeshi, amashimeshi. Haleluya. Turarangije. Imana ibagirire neza, mugire umugoroba mwiza. Iri jambo muritware ku mutima, mugena n'intsinzi idahera y'ibihe vyose mw'izina rya Yesu. Amen. Bagukizwa araza kuraba abakozi b'Imana ngati mufashe, nutaha utakiriye umwami Yesu. Amen.